Face arakunda ubuzima bwiwe kandi arifuza ko aguma bayeho neza ni nayo ntumbero ariko arakora yafashe umwanya kuja kwisiramuza hari ryari. Jewe nibaze yuko igenda bikora nakubwiye sinashire kuri televiziyo nabonye ko byari bikenewe hama ndabikora ubuzima bw'iwanje urumva ntabukunze na wundi muntu yabukunda. Ariko imyaka wari ukuze bo nibaza ko nari mfise ubwenge vraiment ariko nari muri primaire. Ni kihe kintu cyagutumye uvuga ati je ndagiye no munsi kirya kiboro bagikureho? Kubera ko baravyigisha rega baravyigisha yuko gitera ingwara bisigura yuko nanje narabikurikije nk'umuntu yakurikiranye inyigisho yaba ataco bitwaye nanje nari kukigumiza. Yitwa B-Face hama B-Face ni umwaka wateye ubumanzi hari ryari? Umwaka w'ubumanzi. Ubumanzi no kuvuga ubusugi bw'umuhungu. Sha je vraiment sinomenya ngo ni imyaka ini ntabyo nibuka. Ariko ntabwo ufise no bugira gute aho no bandu sinzi ngene no kwiyita sino nkomeye. Okay, B-Face araheruka muri komine ya Matongo. Namayo kubera ko kugenda nibaza ko atari makanje kuri TV kumukura musa famille ugenda nyene urumva kubera ko umutima wawe urumva nyene kuhiriye kugenda. Okay, hajya none musitani bakomene yanyu twagute ubu mushasha. Nawenzi vraiment. Nawenzi kabisa. What's up, ladies and gentlemen? It's your host J Winner, the entertainer, king of the mic, El Fantastico, Road Boy, Cowboy, Homeboy, the number 1 radio and TV presenter hano kwisi. Today kuri screen zanyu mkomo witwa B-Face on the floor. He's the hit maker akoze indirimbo nyinshi zirakundwa hano mu Burundi. B-Face, welcome kuri J Winner TV. Urakoze cyane bro. Yokomeze neza. Ndameze neza, na urameze neza. Okay. Tuno munsi tumufise B-Face kuri J Winner TV. Kiganiro cyitwa mbwiza ukuri, of course. B-Face, urameze neza? Je ndameze neza sana. Okay, urite kutubwiza ukuri B-Face. Haraho bikenerwa umuntu akabesha. Ariko twizeye ko umusifaza kutubesha. Bo biravana n'ivyo uza kumbaza. Yes, B-Face utubwiza ukuri. Uciga mu mashuri y'intango byarashitse uriba kwishuri uratirisha. Bo uretse no gutrisha generatrisha nyene kandi si je nabizanye. N'amastiro narayiba kubi. Kandi naje barayiba yiwanje. Urumva nyene yabari ntuze yabari kopie kure nanje narigana. Niyo babanditsemwe amazina yabo utuya tuzina bashudushibura. Noneho tugumizamo kandi ucufatwa. Ucumva ko nanje nivye. Oya na urumva ko umusuma amenye ubundi Okay. B-Face no musaba mu ihe karti. Ba muri Rohero. Kweri ko yavuye mu Nyakabiga. Kwera ibujumbura yose niyo wanje ziyanzu zose mba muyo nshaka. Kwera ntayo ndubaka. Okay. B-Face arafise umukunzi. Garahari. Izina ryiwe kandi biroshe kurivuga. Atakazi mugire mu muhe najyo no babwira. Dushaka kukamuhariho. Oya n'umusi mwamukeneye muzombwira ndabahe adresse iri complete ndabahereze karanga muntu yiwe hama muyimuhe. Yo umuhoste mwiza. Pardon? Yoba umuhoste kuri TV mwiza. Nace ndabizi ko kubera ko ntabwo ari umujournaliste ntabwo ari umusani. Basanzwe akora iki? Mu gihe nakubwiye ko atakaza ugira umuhe ntibiri gurambaza byinshi. Okay, B-Face araheruka muri komine ya Matongo. Namayo kubera ko kugenda nibaza ko atari makanje kuri TV kumukura musa famille ugenda nyene urumva kubera ko umutima wawe urumva nyene kuhiriye kugenda. Okay, hajya none musitani bakomene yanyu twagute ubu mushasha. Nawenzi vraiment. Nawenzi kabisa. Kubera nyene birashika. Ariko niyo byatubwije ukuri sha bwandi mbe ntuzi no kubesha. Oya kubesha ni phone none nze kuvuga amazina atari yo nubundi nje nitwa umwescro nyene kubera ko ni fondeye. Jewe sinigeze ngira iyo recherche mugabo abahahora ndamuzi maybe no kubera nk'ubu deja kubimbajije nshingira iyo recherche ndamumenya. Mugabo ndazi ko atakomini bahitagira mustane arahari kandi yego. None mutumba wanyu n'uhe B-Face? Mutumba wacu ni Matongo nyene. Urabaho bugi? Ariko komini Matongo na Coline Matongo. Voilà. Okay. B-Face on the floor aheruka kubesha ryari? Cina manabesha.
mugabo nakubwiye mbeshe iyo bikenewe iyo bidakenewe nawe nisinigera mbeshe kubera ko bavuga ngo utabeshe ntasumira umwana nimba barinze bavuga uwo mugani hariho ububeshi busova umuntu nk'ubu jewe nk'ubu dufate bagomba bakwice nkace mvuga ati kujya urana hariho umuntu bita Nyabidaha muri histoire naririmbye mu ndirimbo yitwa ingoma z'iwacu yaramunyegeje mwezi gisabo bariko baramurondera ngo bamwice sasa rero kujya yavuze baraje kumubaza nta muntu mwatubone yarenganye nga acavuga ati arenganya genda hariya ni mu mukurikiragiye yuko kumbe yamunyegeje so abeshe kugira ngo asove uyo muntu urumva aho ubwo bubeshi bwo gusova umuntu ni bwitwa ububeshi rero mwene ubwo bubeshi je nama na bubeshi okay Bifese ni kintu cakobaje mu buzima bwawe kuvukira umwana gushika no munsi ibimbabaza ni vyinshi ko eri sino hava ndabivugira kuri no TV ngo ndabiheze je naratahuye gusa nyene kwisi deje rimwe ibintu bibabaje vyinshi ncidavyakira nkabibamwe nuwe mwaka kubera umwaka w'imigisha imyaka yose yabaye imigisha uretse yuko hariho bamwe nyene usanga vyaragoranye ugasanga hari ivyo duhuriramwo twese ugasanga nyene biri stopped mugabo ikindi gihe cyose nabonye nabibayemo byari bimeze fresh uretse gusa 2020 nyene nakubwiye hari vyugaye ugasanga hari ico bagomba gukora ugasanga nturonka huca canke bimeze uku nk'amakolaba mwamwe yo hanze ugasanga bagomba kugenda ugasanga harugaye so je ndabiravye imyaka yose yabaye imigisha uretse ko hariho ibibazo bimwe bimwe umuntu agenda ahura navyo urumva ntibibura ni gihe cyose tu imigisha n'imikoshi biri amparallel inyuma ya covid ni kiye gihugu wifuza kuzoja gutembera muri kugaruke mu Burundi ko nzi kurundi bukunda cyane ni kiye gihugu c'indoto zawe je vraiment ndosi bicano nyene mfise amahera menshi ndi umubosi ahantu nogirira ama vacances ni muri Brazil no muri Jamaica ndakunda sana kubera things aga ndabakunda nyene ndakunda ntuze yabo nyene okay Bifese arakunda ubuzima bwiwe kandi arifuza ko aguma abayeho neza ni nayo ntumbero ariko arakora yafashe umwanya kuja kwisiramuza hari ryari je nibaza yuko igihe ndabikora nakubwiye sinashire kuri televiziyo nabonye ko vyari bikenewe hama ndabikora ubuzima bw'iwanje urumva ntabukunze nta wundi muntu yabukunda ariko imyaka wari ukuze bo nibaza ko nari mfise ubwenge vraiment ariko nari muri primaire ni kiye kintu cyagutumye uvuga ati je ndagiye no munsi kirya kiboro bagikureba kubera ko baravyigisha rega baravyigisha yuko gitera ingwara bisigura yuko nanje narabikurikije nk'umuntu yakurikiranye inyigisho yaba ataco bitwaye nanje nari kukigumiza yitwa Bifese hama Bifese ni umwaka wateye ubumanzi hari ryari umwaka w'ubumanzi ubumanzi no kuvuga ubusugi bw'umuhungu sha je vraiment sinomenya ngo ni imyaka ini ntavyo nibuka ariko nabwo ufise nobugira gute aho no bandu sinzi ngene no kwiyita sinonkomeye akubwiye ko ntabesha man dashe twambwiza ukuri hama Bifese umukobwa mwiza kuri we ameze gute umukobwa mwiza umukobwa nyene ahagaze fresh nyene bivana kwera ko wewe urashaka kuba ukunda abantu nyene bagufi umuntu bivana na ntuze bivana na guza umuntu rero bivanye na guza umuntu simpeza ngo ndabidetaye kubera ko je nshobora kuba nikundira umukobwa w'amataye muremure w'inzobe umundi agakunda umeze uku sasa umukobwa mwiza abakobwa bose ni beza bivana rero na choice y'umuntu ninde mu star wo ngaha muri East Africa wifuza guhura nawe niyo mwoganira gusa atanakora bamukorana mugani nawe vis-a-vis ukunda akwinspire Boni benshi banyanspira mugabo biramutse bibaye nomenye ingene ndabigenza mugabo muri no mwanya sindagira choice kwera baririmbye baririmba neza bandespira ya banyanspira ni benshi ariko urumva sinogira okay Bifese dusanze nk'umuhero w'isare John ni kintu urogeta kubona ugiye udashitseko canke udakoze bo jewe nibaza yuko ni vyinshi umuntu yorogreta kubera hariho vyinshi umuntu apanga ntaba arabikora je masinzi ikintu norogreta icarico naco mbona gusa kuko
buri gihe ndiyegereza Imana. Nimba nakosheje nkavuga ati pardon kweri nyene urumva ndi umuntu nanje. Bifese arafise tatuwaje ku mubiri wiwe ego canke oya kubera iki? Oya nayo mfise. Hama nibaze ko tatuwaje siza n'ubwiza. Mugabo nyene ku muntu ari guyiwe nyene kuyigira arabire kuriwe. Mugaje ku bwanje nta choice ya tatuwaje nogira. Numva nyene ndyohewe meze uko. Bifese turabye ibibazo ubundi bwagiye buracamwara abaraperi benshi bagiye hanze y'igihugu. Ninde muraperi wumva ukumbuye? Abaraperi bose ndabakumbuye, abagiye ni bangahe mbega? Sinabaki. Sinzi ninde nande haje. Ni 90 ni T-Max na mkombozi na wundi. Ari ngaha ariko. Yari ngaha. Shaba bose je ndabakumbuye ko narakunda indirimbo zabo sana. Ndakumbuye ijya periode yabo. Rap nyene vraiment yari muri circulation cyane. Urumva rero hari ivyo twabuze. Amadusozera hari nk'utubazo tubiri tubaza natwe. Twakubwiza ukuri. Jewe naje nk'umuririmbyi, naje nk'umutumire. Je sinaje kubaza mbaza je nta ngorane ndakwishura. Mugabo je kubaza no musi sinaje kubaza. Ariko washitse no kubaza kubaza. Nego no baza vraiment. Okay. Bifese ni henge safise yamunaniye guheba. Nta nimwe vraiment yananiye guheba ko je ndi decisif je mvuze ikintu ndagiheba kose. Bya vrai. Kitagenda neza ndagiheba. Mbona gishwa kungirira ingaruka mbi ndagiheba. Kubera urunikoreye ntabwo ari voka canke ngo nurusyo n'umutwe uriyumvira urafunctiona. Rero urumva uko biri kose ikintu mbona ko kitagenda fresh mbona ko conyicira reputation. Ndagihagarika hakiri kare. Wewe urakunda kurimba imigani myinshi kiyo bisigura kuri umurundi tuvuze Gisumanyenzi abarundi bumvike. Gisumanyenzi kiri no mu commune yacu aho mvuka muri commune Matongo. Sinzi ko ego mengo ni Matongo. Ano bita Ibanga. Igisumanyenzi yari ahantu bata umukobwa yavyariye wawe. Niyo histoire nzi. Ninde murapere Bifese ubona hano mu Burundi abizi ariko vyase ko aduga gere kure. Bo nakubwiye yuko wikanira umugisha wundi yamukanyibuye umwe wese arafise umwanya wiwe. Abarapere benshi bano barabizi. Ariko urumva umwe wese nakubwiye ko afise imigisha yiwe. Nico ituma Imana ihezagira uko iwawe igahezagira uko umva nuko. So bari talented. Mugabo ntibategerezwa kunganya level. Nuko bimeze. Ninde mutegetsi wifuza guhura nawe muri kino gihugu cy'u Burundi? President ndifuza guhura nawe kubera ko mfise byinshi no mubaza bijanye na ntuze bijanye na n'umuziki w'abarundi bijanye na karere z'abaririmbyi b'abarundi imyaka twabayeho kubera kuri bacanje wa misi ubuzima bw'abavyeyi babo n'abana bavyaye je no baza kweri ingene support yacu idakwiye kandi mu bindi bihugu biba supporting tukumva neza ko umuntu akwiriye kuba proud n'akazi kiwe kujya umuganga aba proud n'akazi kiwe natwe tukumva yuko turirimbye biduhereza amatunda tukabaho bakadusupportinga kuko natwe turimwo muri part yo guteza imbere igihugu urumva rero mu gihe twinfluencer igihugu tukinfluencer n'aba étranger kuza hano ni ibintu byategerezwa gushigikirwa kubera ko tutanga image nziza. So reka Bifese umunsi bazo tubigarukiza ngaha turagushimiye cyane wakoze kwitabira mbwizo kuri bice kuri J-Win TV. Je nanje ndabashimiye mwagize neza ku makanya. Imana bahezagire. Hezagire ariko aradukurikirana. Bless everybody.